Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni yanje ku mashini atandukanye bankurikira kuri X canke kuri eh, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube na X mwese ndabaramukije cane. Cane cane abantu nkunda gusangiza ibiganiro kuri Facebook page Daniel Mugisha niyo mazina yanje. Uyu munsi kw'igenekerezo rya 13 ukwezi ni ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ndabazaniye inkuru atari nziza, ni inkuru y'umubabaro. Mutumeze gute rero? Murazi ko tumaze igihe kinini dutabariza umurundikazi yitwa Nibigira Anosiate. Uyu yasafirishijwe n'ikigo citwa FPPM gikorera i Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura hariya werekeza kuri Shanike. Ubu tuvugana ari muri Arabie Saoudite, yaramazeho imyaka igihe kinini, sinibuka neza amatariki yahiriyeyo n'amatariki kumbure uko vyakurikiranye, ariko yaramaze kuri ofisi amezi 8 nk'uko mubibona ngaha nari nanavyanditse. Uyu twaragerageje kumutabariza kugira ngo atahe kuko yaramaze amezi 8 kuri ofisi apfungiweho, murantunga 8 yarayamaze kuri ofisi apfungiweho, ubu yagomba kumara konta yiwe. Mw'amezi 8 murumva ko yamaze muri kontara igihe gito yakora umwaka urenga, hanyuma tuja kuri gufungirwa kuri ofisi. Yarashoboye kuko yaragwaye, twashoboye kumutabariza, yarataburiwe itike y'indege ya mbere, umukoresha wiwe kuri ofisi aranka yuko ataha, acavuga yuko FPPM mu Burundi imufitiye amafaranga kandi menshi, ariyo mpamvu badashobora kurekura Nosiate kugira ngo atahe mu Burundi. Ibi tumaze kubimenya twebwe rero ico twakoze twarituye abafasha, harimo ubushikiranganji, harimo abakora mu bushikiranganji. Ntitwabikoze officiel kubera ntitwanditse pakete, mugabo jewe ko ndabikora ndabatabariza nkabimenyesha mu bushikiranganji, hanyuma bagaca bavugana na kirya kigo kikagerageza gufasha umuntu ari mu ngorane. Nuko FPPM yarashoboye gutabura itike y'indege ya mbere. Iyo tike uriya mukoresha wo muri Arabie Saoudite nyene ikigo aranka, murumva ko yari ku kigo ahantu afungiwe, aranka ko aja mu Burundi, arayikansaringa. Turasubira turavuza induru, aragira n'iya kabiri kandi nayo nyene barayikansaringa, ni kuvuga barayihagarika, nayo nyene ntiyashobora kumurekura ngo agende ku kigo c'indege w'indege atahe mu Burundi. Aragwaye, murabona ukuntu yari ameze ubwa mbere n'ukuntu mu nyuma yari asigaye ameze. Inkuru ribabaje nuko itike ya nyuma yataburiwe yari gutuma ataha itarike 2 z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2026, nayo ntiyashoboye kugenda kuburira indege. Ibi vyatumye ahubwo umukoresha wiwe amaze kumva ibiko birakurikirana atangira kumufata nabi cane gose, ari navyo nabateguriye uyu munsi ngomba kubabwira. Muze mwumva ukuntu ikintu natangiye gukurikirana ndakirangije, kandi n'ibintu biba bibabaje cane gose. No kuvuga rero vyagenze gute? amaze kutamutabulira itike, amaze kutamujana ku kigo c'indege ngo atahe mu Burundi, je naciye nongera ndabaza i Bujumbura, abaza kubabijejwe, turavugana, haba muri rya shirahamwe nababwira nashimira mu misi heze, urunani rw'ayo mashirahamwe basanzwe barungika abarundikazi muri Arabie Saoudite. Narabashimiye ko barashoboye kugira ico bakoze kugira ngo itike iboneke ya nyuma, hanyuma no mu bushikiranganji naho nyene baragize ico bakora kugira ngo itike iboneke. Mu by'ukuri aba bantu bose iyo bitoye kandi ukabereka ibintu biboneka neza, baragerageza gutunganya ikintu bakagikemura. Ariko rero hano jenda n'abashimira baragerageje kwitanga, mugabo amategeko nyene ntazi ukuntu apanze, kuko uwo muntu wo muri Arabie Saoudite abakorana n'iki kigo mu by'ukuri bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu atahe. Jewe kombaya mwisho bambwiye yuko bandikiye Musanet ngo ibafashe uburyo uyu muntu yotaha. Ibi ngo bariko babikorana na ambasade y'u Burundi muri Arabie Saoudite.
ndababwira andetaye uko amakuru jewe nari mfise gushika uyu munsi. None rero icaraye kibaye bamaze iminsi bamwima indya. Yego. Nosiate baramwimye indya gushika Yego. naho bwa bugwayi bwiwe no kuba afise ibibazo vyo mu mutwe vy'ihungabana gushika naho yiheba. Hanyuma bashaka kugira ngo aje mw'ibarabara Yego. kumbura agende ku gipolisi. Baramwugururiye rero ejo ku munsi w'ejo baramwirukana bavuga ngo sohoka hanze, batangira kumukubita. Nabo murazi ko yifite ibibazo byo mu mutwe, yiruka hanze mw'ibarabara baca barugana. Yego. Yirutse mw'ibarabara kubera inkoni ku busanzwe ntibabugururira, mugo we baramwugururiye batangira kumukubita bamamaza iminsi biramwicishije inzara, aca yiruka mw'ibarabara. Yego. Yirutse mw'ibarabara baca barugara nta no kumukurikira, ahubwo bamufata amavideo n'amakamera ya telefone bacishije mu idirisha gusa baraba ukuntu agenda ararira. Yego. Uyu ninde? Nibigira Anosiate. Niho ndababwira ku munsi w'ejo igenekerezo rya 12 niho vyabaye. Hanyuma aragenda nuko ijisho riba ribaye iryo. Icyo bakoze gusa kuko nyakigo nenda barembeje na jewe bace bandonyikira utuvideo n'udufoto ngo raba ngo wa muntu wawe ngo yasohotse ngo yatorotse. Umuntu yotoroka gute mwebwe ntimumufate mwarinze mufata amavideo na telefone, mwarinze mufata amafoto, mworeka kumufata gute? Urumva kuko bari barase kumurekura rero bahavuye bigira iyo nama kubera kumbure bari barembejwe n'abariko barabasaba ko umuntu yotahanwa, baca bahitamo kumusohora bamuta hanze. Ubu rero tuvugana ahantu hari ntaho nzi, ahantu ari hazwi, n'iki kigo sinzi ko kihazi kuko urumva ko bamurekuye agasohoka. Ntawuzi ko wari yagiye mu gipolisi, ntawuzi ko yagiye hehe. Icyo dusaba ubu turasaba yuko n'ubundi cya kigo camurungika cokomeza kugera guca muri ambasade, kibwira ambasade ikarondeza uyu muntu tukamenya ahari. Icyo akoze amakuru dufise nuko ubu ntakiri mwijyanzu muri kya kigo yahora arimwo. Ejo yarasohotse n'amafoto barayampaye banyereka, bamufotora ariko arigira, ahubwo urumva biboneka ko nibo bamwirukanye kugira ngo agende mw'ibarabara. Niyo mpamvu nababwiye mu ntango uti ni inkuru ibabaje. Nibagora Anosiate yari yarihanganye igihe kinini, baramucuritse baramucurura arihangana, ntako batamugize. Amezi 8 ari mu nzu yugaranywe agwaye, bamugaburira rimwe ku munsi. Murabona ukuntu yasigaye amezi yarabaye nk'umuzimu, kandi ubwa mbere yari umugore mwiza. Ni ibintu bibaje cane gose, niko mvuga umugore kandi umenga yarakiri inkumi. Murumva ko ari ibintu bibaje cane gose. Ngaho nguko rero nshatse kubaha amakuru novuga ya nyuma ku bijanye na Anosiate. Ibizokurikira nzabibabwira mugabo abantu mutazi, abantu mwari mwavuze ndamutabariza ndagikurikirana buri munsi. Uyu munsi rero uyu Nibigira Anosiate amakuru yiwe k'uyu munsi igenekerezo ya 13 ukwezi kwa 4 umwaka w'2026 nahagarukiye. Ntawuzi yuko ari mu gipolisi, ntawuzi ko bamugiriye nabi mu zindi nzira. Ibikumbure twagira icyo tumenya tuzokibabwira mugabo aya niyo makuru ya nyuma ndabahaye kuri Anosiate. Ndashimira ikigo gihurikiyemwo amashirahamwe arungika abantu muri Arabia Saoudite. Nkashimira kandi no mu bushikiranganji bari bagerageje kudufasha. Uruhande rwabo ndashima mugabo agahaze karacyariho cane cane mu mikoranire y'ibigo barungikamwo abantu n'amashirahamwe barungika hariya, kuko numva nk'uyu ibyago byose biriko biramushikira ni kubera yuko habaye ko kino kigo cyo muri Arabia kivuga yuko kitarishwe amafaranga na FPPM, bituma banka gutanga Anosiate. Iyo kino kigo kitanga ayo mafaranga bari guca bamurungika. Ubu rero kino kizoba ejo kuri Anosiate kizotukisha igihugu, bazovuga yuko abarundikazi bariko bagwa mu mabarabara bapfiraho canke bakora uburaya canke bapfungwa canke. Urumva ntawuzi kizovuka ejo kuri Anosiate. Iki kizotukisha igihugu, hanyuma muzoce mwicira murabe abatukisha igihugu ni bande.
iserukira iyo leta umuntu baramubwira yivugiye nk'ikintu nk'iki hari igihe usanga bavuga ngo mwenga muri Nyankaburundi ngo mutukishe kandi igihugu umuntu ariko agashimira aratabariza abantu buri kanya biva akivugira mu bimubwira bupfasoni ata muntu arengereye n'umuntu areka hano rero abarundikazi bakaza usigaye kugwa mu wumva gahinga bimwe nk'uku kandi n'ababyeyi ashoboye kubafasha bavuga ngo uwo byabaye muntu mubi ninde canke ni atukisha ukuri igihugu ntacyo ibi novuga bintu muze murabiraba navyumvise neza hari mu ibyo kuvuga noshima hariyo kuganira abantu kuvuga babivuga ngaho bagashiramo mugabo amarangamutima ugasanga namwe harimo n'inzigo nk'abantu canke muzi umwana wanyu amaronko muba muriko murarondera ariko wamubuze nibaza ko atari mukabona ko vyiza rero uwamurungitse ndashimiye jewe muramuzi n'ubundi abantu bose mwaramutumbereye mwakomeje ntacyo kumba hafi muri kino yabafashije gikorwa aha nibaza yuko cyo kugira ngo mukwiye dutabarize kubishyira ku Nonsiyate ruhande igisigaye tugiye kuraba none hazokurikira iki ko uyu amaze kuja mw'ibarabara yirukanwe sabwe naho yari yatse indaro murakoze cane muri komantere tuhahurire mugire ico mumbariye murakoze ego ndabumva ariko byari vraiment byacitse ariko mwumve ko ndabumva mbabaye mwumve ko mbabaye bino bintu ubwo ndabivuze ndabivuze mbabaye n'ukuri